ulenzi kisemisha kulenza mchana yeza kumana wila vyose Imana dushobora byose itugire ikigongwe maze niyamara kuturekura ibicumuro byacu igihe ubuzima bwe Umana mushobora byose itoreko zanjye uko dushaka kurangura neza ibikorwa bya karemano ku mwaka utashe n'abariko kugira gutera imbere mu bumenyi bw'amabanga ya Kristo no mu kumukurikira ukumubera fafe tubisanishe Yesu Kristo umukama wacu Ibyo dusoma mu gitabo c'amategeko Musa yabwiye ishengero ry'Abanyisirayeli ati niwahereza ivyimburwa vya mbere umusaserdoti azokwakira igisimbo birimwo agitereke ku ruhimbi rw'umukama Imana yawe hanyuma uvuge imbere y'umukama Imana yawe uti sokuru yari umunyarameyani w'umwangazi yamanutse mu gihugu ca Misiri ahahungira ari kumwe n'abantu imparurwa ntiyari bwarondoke gushika aho abiwe basagarara bakaba igihugu gikomeye hanyuma abanyamisiri baraheza baducura bufuni na buhoro baratugirira nabi batugira baja niho twatakambira umukama Imana ya sokuru umukama araheza adutega yombi aribonera ayo tugowe amaganya yacu n'agahahazo batwicisha umukama acarangura ukuboko kwiwe rubasha byose adukura mu Misiri akora ibitangaza byinshi n'ibimenyetso ziteye ubwoba yaratuzanye gushika aha atugabira iki gihugu gitembamwo amata n'ubuki none rero mukama ndagushikaniye umwaka w'ibyo nimbuye mw'itongo wampaye hanyuma uheze ubitereke imbere y'Imana yawe ukubise ibipfukamiro imbere y'umukama Imana yawe iri ni ijambo ry'Imana
ibyo dusoma mu ibaruwa umutumwa Pawulo yandikira Abaromani. Nshuti zanje, mu bitabo byeranda handitswe ngo ijambo riri hafi yawe rwose, riri mu kanwa kawe no mu mushaha wawe. Iryo jambo ni ya nkuru nziza y'ukwemera duhora tubigisha. Nkako niwaba wemeza n'umunwa wawe ko Yesu ari Mukama, ukemera mu mushaha wawe yuko Imana yamuzuye mu bapfuye, uzokira. Kuko uwemera n'umushaha wiwe wose acaba intungane, nawe ubiserura mu mvugo aba ashikiriye ubukiriro. Kukaba nkako ibitabo bivuga ngo ku munsi w'urubanza nta n'umwe mu bamwemera azoteterwa. Nta gitandukanya umuyahudi n'umugreki kiriho, bose basangiye umukamo umwe, we agabira abamwambaza bose. Handitswe kandi ngo umuntu wese yambaza izina ry'umukama azokira. Iri ni ijambo ry'Imana. Yesu yuzuye mutima mwiranda ava kuri Yorodani, mutima mujana mu gahinga, amara iminsi 40 ageragezwa na Shetani. Muri iyo minsi nacageza ku munwa ngo ngize guhera arasonza. Shetani yibwira iti niba uri umwana w'Imana gira inzira ibuye ricika umukati. Yesu arishura ati handitswe ngo umuntu ntatungwa n'indya gusa. Shetani yongera kumujana ku gasozi karekare, imwereka intara zose z'abami b'isi, mubwira iti ndaguhereza ububasha bwose n'ubuninazo bwaho bwose, kuko nabuhawe ndabuhereza ubashatse. Nubapfukama imbere yanje buzoba bwawe bwose. Yesu kwishura amubwira ati handitswe ngo uzosenga Umukama Imana yawe uyikorere yose. Shetani yongera kumujana i Yerusalemu, imutereka ku isunzu ry'igisengero, imubwira iti niwaba umwana w'Imana abikorere hasi, kuko handitswe ngo azotegeka abamarayika biwe ngo bakurinde, kandi ngo bazoguterura mu minwe yabo woye gutsitaza ikirenge kw'ibuye. Yesu kwishura agira ati handitswe ngo ntuzugerageze Umukama Imana yawe. Irangije kumugerageza mu buryo bwose, Shetani imuva iruhande gushika igihe cagenwe. Twakire kandi dushimagize inkuru nziza ya Kristu.
bavukanye Imana tugire Kristo kuva ku wa gatatu w'iminota turabizi twarinjiye mu gihe cy'Ikarema igihe tuzomaramo iminsi 40. Ikiringo rero gihambaye ku Kristo kuko kitwibutsa byinshi mu buzima bwacu bw'ukwemera. Iyi minsi 40 tuzomara mu Ikarema irafise insiguro muri Bibiliya aricyo gitabo cy'ijambo ry'Imana. Ubwa mbere itwibutsa ya minsi 40 Imana irekuriramo isegenya kuko tubisanga mu gitabo cy'Amamuko kugira ngo ihane abantu bari baragararije. Ubwa kabiri ikatwibutsa ya minsi 40 umukama Imana yahaye abanyamwimva yo kwisubirako bagasaba ikigomba ku bicumuro byabo bagaheza bakabona kugira ikigomba n'Imana. Tubisanga kandi mu gitabo cy'umuhanuzi Yonasi. Ubwa gatatu iyo minsi 40 tuzomara mu Ikarema ikatwibutsa ya minsi umukama Yesu yamara mu gahinga asenga. Nibyo duhejeje kumva muri iyi nkuru nziza ingene yamaze iminsi yose mu gahinga kibura amazi asenga kandi ageragezwa na Shetani ifatiye ku buzima yarabayemo muri ako gahinga kibura amazi, gahinga atakira kimwe cyari kirimo. Nyuma yaho rero Yesu wabatirijwe na Yohani Batista muri Yorodani, Yesu yaciye yitegurira gutangura ubutumwa bwamuzanye bw'isi, bwamutumye yigira umuntu akaza kubana natwe. Akaba yabanje rero kuja aherereye kugira ngo asabe nogiranye inkomezi zo kurangura ubutumwa yahawe na Mose. Iyo batisimu yahawe imbere yo kuja mu mwiherero mutegurira gutanga ubutumwa, akaba yabaye ikimenyetso cy'ukuri ko ari umuntu yuzuye. Kuko turazi yuko igihe Abanyisirayeli bari biteze umukiza, Yohani Batista rero yamuteguriye amazi yiwe agategura abantu abaha yabatisimu yo kwisubirako, akababwira amajambo atandukanye abafasha kwitegurira kwakira umukiza. Yesu rero amaze kuza mbere y'uko atangura ubutumwa n'imbere y'uko abantu bakumenya yaronse iyo batisimu ntabwo igicumuro yarakoze kandi atuma yari yiteze ko biwe nyene yari umukiza abantu bari biteze, ariko yararonse batisimu kugira ngo abantu bategere ko ari umuntu yuzuye. Kandi muri icyo gihe nyene Imana se wiwe yemeza ko umwana wayo muri ryacu ryasamirana amaze kubikokora umutima mweranda mu gisa n'inuma. Muri icyo gihe nyene bagira isitatu yiwe yari yihindutse. Umwe bari bazi ko ari umwana wa Yozefu umubaji, umwe bibaza ngo baranzi baravyo yavukiye bakaraba aho yakuriye. Yaragaragajwe n'Imana ko ari umwana wayo bwite, ko kandi icyatumye aza ku isi ari ugukiza abantu. Imbere yuko rero atangura ubutumwa bwatumye aza ku isi, akayabanje kuja ahiherereye mu gahinga kugira ngo asenge kandi aharongere n'ububasha bwo kurangura ubwo butumwa. Ubutumwa yarazi ko butoroshe, ko ari ubutumwa bwo kuhanya Shetani. Iyo Shetani yari yariziziye abantu ikabakura ku Mana mu buzima bwabo. Yarazi ko agiye gutangura intambwe itoroshe, nicyo gituma yabanje kurondera ubukomezi bw'Imana kuko yarazi neza ko azorangura nk'umuntu naho yari Imana. Ako gahinga yamazemo iminsi 40 turubizi ingene yageragejwe na Shetani kandi akayitsinda yishimikije ijambo ry'Imana.
iki gihe cy'ikarema naco nyene kirahambaye ku Kristo wese. Nico kwisuzuma tukaraba inyifato yacu uko imeze, aho byatugoye tugasaba ikigongo Imana. Ni kandi igihe cyo gusenga no kwibabaza kugira ngo twereke Imana yuko icyo twakoze kandi tubandanye dukora ko tunatura abacumuzi tugomba kurihera, twifuza kubivamo. Kuko Yesu rero yamaze iminsi 40 mu gahinga asenga yongera yisonzesha, natwebwe duhamagariwe gusenga gusumba uko twahora tukisonzesha bivuye ku mutima urondera guhinduka, kandi tukibabaza tukababara abantu n'ubuzima butaboroheye, tukafashisha ibyo dufise, tugasangira neza nabo iby'Imana iduha, nk'uko n'ikigo cya diyoseze nkuru yacu kibivuga cuno mwaka, gusangira iby'Imana iduha n'abo bantu ataco birengeje. Aha tukumva bya bintu bitatu duhamagarirwa kwihatira kugira mu gihe cy'ikarema: ugusenga, ukwisonzesha no kubabara abari mu bukene, abagowe, mu kubafasha tukabereka urukundo. Muri iki gihe cy'iranda rero twinjiyemo, amageragezwa ntazobura, kuko Sekibi nshimishwe nuko duhinduka tukagaruka ku Mukama Imana yacu. Arashobora rero kuduca intege canke akatumikira amageragezwa atandukanye kugira ngo aturyoshye atubuze kuzogabana ibyiza Mukama aturindirije tuzogabana ku munsi mukuru wa Pasika. Tutegere ko na Yesu muri iyo minsi 40 yamaze mu gahinga nawe nyine yageragejwe na Shetani, ariko akayitsindisha ijambo ry'Imana. Natwe mu magara make yacu twamutwishiriza ijambo ry'Imana, kandi twegere ikigongo cyayo mu gusubiza hamwe nayo kuri rya sagamento ry'urukundo nako rya sagamento ry'ikigongwe ritwegereza Imana, rikadusubiza hamwe nayo na bene wacu, ko turazi uko igicumuro kiducanisha n'Imana, igatosekaza imigenderanire dufitaniye na bene wacu. Muri iryo sagamento rero Imana tuyigire ibicumuro dukora, kandi tubigirane umutima wo kutifuza kubisubiramo, umutima wo guhinduka. Nayo izotwumva tugire ikigongo, kuko n'inyenga imbabazi z'ikigongo bidakama. Iyo Mana turazi yuko itanga umucumuzi yanga igicumuro. Iyo umucumuzi aciye bugufi agasaba ikigongwe, agaheba akabi yahora akora, Imana imwakiriza yote. None dufata umwanya muri iki gihe kiroranye, twinjire mu mitima yacu, dusenge, turimure kahise kacu, turabe imigenderanire dufitanye n'Imana ingene imeze, turabe imigenderanire dufitanye na bene wacu ingene imeze, aho dusanga yatosekaye abariho duca bugufi dusaba ikigongo. Mu Yesu nawe nyene yaravuye mu bandi, aragenda mu gahinga kibura amazi kugira ngo asenge, abonane n'Imana, asabe impumezi zayo. Natwe dufata ingingo muri iki gihe kiroranye cy'ikarema, twinjire mu bugaraga bw'umutima wacu, turabe ibyo byose bidusamaza bigatuma tutarangura ishaka ry'Imana, dusabe kandi n'impumezi zayo kugira ngo dushobore gutsinda uwo mwasi Shetani. Ibitugaragaza ntibishobora kubura, niko ndabivuga. Na Yesu nawe yari umwana w'Imana, yaragaragarijwe na Sekibi, ntacyo twenda abantu b'amagara make. Mugabo ntitwitwaze mu magara make dufise ngo dusigure ukugwa kwacu, ariko dusaba Umukama yamaturinda muri ayo mageragezwa, muri ayo magara make yacu, kandi twishingikije mu bubasha bw'Imana tuzotsinda ibyo byose bitugerageza. Ngaho Yesu Shetani bigeragereje kananirwa, turumvise ko amarayika baciye bamuzanira ibyo yarakeneye byose. Natwebwe turwaniye rugabo tukangira Shetani ibyo tugeragerezamo byose, Mukama ntazoreka kubuza kwitabara, aturonse ibyo dukeneye byose, kandi
azodutabara tutarahemuka. Twirinde kuva karere mu kwibuka, tutahure ko iyo umuntu ariko arondera kwiyegereza Imana, shetani ihetse ikagwiza ibitero kugira ngo imuce intege. Igikuru ni ukugumya umutima, ukwemera, ukwizigira no gukunda Imana. Iyo Mana nayo izotwara hafi, iturinde kandi amagaragaza tuzoyavamo ataca tugize. Tunda rero bavukanye, iki gihe kirobagiye kikarema, ntituzokivemwo ataco catumariye, ntikizodupfe kose. Umwe wese afate ko ari nk'akaryo ka nyuma Imana imuhaye ko kwisubirako akagaruka. Kumwe y'abanyaniva iminsi 40 yo kwisubirako ngo bahebe akabi kabo ataraho bakibonerako, natwe tubone ko iyi minsi karema ariko kanya umukama duhaye ko gusubiza hamwe nabo. Imana iraduha umwanya wo kwisubirako tugasaba ikigongwe, none uwo mwanya ntitupfishe ubusa. Turangwe rero umutima mwiza, umutima ubabara abandi, kuko niko tuzoba turanguye irya shaka ry'Imana. Ntihagire n'umwe iyi karema yosiga uko yamusanze, uko yabahombye cyane. Bityo rero tuzohimbazanya akanyamuneza umunsi mukuru w'intsinzi y'umukama wacu, ukwizera mu bapfuye, kwizera ko natwe tuzozukana nawe, tukajabukana nawe, tuve mu buzimu tukaja ibuntu. Amen. Nababwiye mu ntango z'ubwamisa yuko uza kwakira abakatolika ariko bitegurira uzora mu batisimu ijoro rya Pasika, banagira ngo usaba umubikira abajejwe bashikira imbere abashimitsi. Kumenya neza ko abigishwa bakwiye kwinjizwa mu mugwi w'abatowe ngo bahimbaze iminsi mikuru ya Pasika twimirije. None ndabasabye mwebwe ababyeyi batisimu mumbwire icyo mwiboneye. Mbega muremeza ko bategereye neza ijambo ry'Imana rishikirizwa na Ekleziya? Mubona baratanguye kugendera no kuzigama ijambo bakiriye. Muri iryo jambo ryarafashije kunga ubumwe n'abavukana bisunze igisabisho. Muremeje imbere y'Imana ko abasabye gutorwa bakwiye kwemererwa kwitegurira amasakamento abinjiza mu Kristo. Ubu rero mwabigishwa nimwebwe mugezweho. Abavyeyi banyu mu batisimu mbere n'umuryango wose w'abakristo babavugiye neza. None Ekleziya yishigije intahe babashingiye ku izina rya Kristo ndabemereye kwitegurira isakamento ya Kristo. Muramaze kumva ijwi rya Yesu Kristo kuva kera, hasigaye guserura iriri ku mutima. Twabanze muduhe inyishu imbere y'umuryango wa Ekleziya. None urashaka kwitegura amasakamento ya Yesu Kristo ariyo batisimu, gukomeza mu mutima mweranda be n'Ukaristiya? Yego cyane turabishaka. Kugira ngo mutwereke ko muvyemeye, ndabasabye mutange izina ry'Ukristo mwitoreye. Iryo zina niryo rizobaranga umuryango wa Ekleziya kugira ngo muvukire.
amazina yabyo yavuga yose ariko yanditswe ngaha nshaka kugira rimwe wese atigiye twumvisha tumwumve. nta kibazo turadusingaho yanditse ukuvuga ko ntabishinja. banza kuraba neza byandire ko amazina akwiye. turabemereye ko mwitegurira neza gusangira amabanga meranda y'abakristo mu ijoro rya Pasika. ubu ugeze mu gihe gihambaye cyane, murazi ko Imana ari n'akanamugagano, none muyihereze umutima wayo n'ubuzima bwanyu, ntimuze muyimukire na rimwe muri iyi minsi, mushishikare kurondera umwuzuriraho ibyiza yabahamagariye. ababigishwa bigirira ababyeyi batisimu, abigishwa mwasabiye ko botorwa botega iteka ryo kwitegurira amabanga y'ubukristo mubamize kurusha. muraba mwashyikiza umutima w'urukundo be n'akarwa keza, bazoshikire gusakamira n'ubuzima bw'Imana mu buryo bubereye abana b'Imana. Mugasaba ababyeyi batisimu bafate ku bitugu. icyo twavuga mwese bigaragaza kumenya kwacu ibyo ko dushiriza igisenge cyacu dusa n'abakamenya nemeri ari erugende Amen.
bene bacu namwe twese tutakamira umukama atabaza abantu bose amahoro ku isi kandi azoroza ubuhirwe mu ijuru. turagukengurukiye ku buvyeyi bwawe butatuvirira na cane cane ku muryango mweranda waduhaye. Komeza abungere bacu, papa, abepiskopi, abasaserdoti n'abadiyakoni, mutima mweranda ntabayobore babe basukurira neza intama zawe bashinze, bumvire Mukama. Dawe se rukundo, tukweretse igihugu cacu maze ugihundi vyiza biva iwawe, tusasagaze urukundo, amahoro n'akanyamuneza mu bose rimwe. Turasabiye n'ibindi bihugu bitagira iteka n'itekane, bumvire Mukama. Dawe mwiza, turaguhereje abavukanyi bacu barushe ku mutima no ku mubiri, abagwaye, abashonje, imfuvyi n'abapfakazi. Ingo Mukama ubaremeshe, uciye kuri twebwe mu vyo dufise, nabo babone gukira, bumvire Mukama. Natwe wahaye ubutumire hano mu ngoro yawe, turashima imana yawe yadukomeje ikatunagura. Natwe dufashijwe n'inema yawe Mukama, tukwemereye kukuvugira aho tugendera hose, twizigiye inema yawe ubu n'imyaka yose, twumvire Mukama. Dawe uri mw'ijuru, ukwemera waduhaye umwana wawe Yesu Kristo umuvukanyi wacu n'urugero rw'urukundo mu mitima yacu, bikabure kuri twebwe ukwizera
uhimbare k'umuzo ubwami bwawe. Sinema yawe yoduhindura ababivyi ngirakamaro b'ubutunzi inkuru nziza zokwambira umuryango w'abantu n'isi yose mu kurindirana umwizero ijuru rishasha n'isi shasha, kuko ububasha bwo bwa sekibuzo bwatsinzwe intanzo bwawe ukabona bigaragaza imyaka yose. Sinema ya yubile ukabura muri twebwe turi ku rugendo rwo kwizira inyota yo guhurumira ibyiza by'ijuru kandi igashungurukira ku isi yose akanyamuneza n'amahoro y'umucunguzi wacu. Ese Mana uheza imyaka yose ushimagiza kandi uhinaza maze ishimagizwa n'inazo byawe bikamaho ubu mu myaka n'imyaka. Amen. Mukama Mana yacu, wewe byirukirana amagara yacu, tega agatekereza kwambaza rituma n'urukundo rugukomokako, turasubizwa turabwizigiye, tubigusanishe Yesu Kristo Mukama wacu. Iteka ryo kwibutsa umunsi aryasanga ryo guterera wa mugambi w'ubura ku ngoro y'Imana, urutwibukije ubutoya yaronse uno munsi aho yocisha kuri ya konti muri BCD cyangwa mu biro bya paruwasi, tutibagiye n'umwana muto muto imanukiye iwacu baragira ibyo mutanga n'ibyo gusigarana kandi baheze.
turi inyuma yawe twongere turabwire ikigongo cyawe tubigusabishe Yesu Kristo umukama wacu. Horane umukama Mana nzima n'ubugereranya yako ntukajya rwose bukomokako nicyo gituma tugusabye urugikire umutima mweranda tugatuze ishikanwa ihinduke itubere umubiri n'amaraso Yesu Kristo umukama wacu. Igihe bagira mufate abwira batangire kuba bashakiye yafashe umukate arakukengurukira arawumangira abohereza abigishwa be avuga ati akire mujye mwese iki ni umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu.
Twamaze gufungura na kwa kundi afata ikarisi yongera gukenguruka ayihereza abigishwa biwe avuga ati akire munywe mwese iyi ni ikarisi y'amaraso yanjye amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwama aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abakiza igicumuro ivyo ababigire mumwibuka. Halo ibanga ibanga ry'ukwemera n'agatangaza. Niba rero mukama tumekufana kutoka kwa mwana wawe kugeza umukate w'ubuzima n'ikarisi y'ukiro anakenguruka ko twiteka igihugu cy'imbere yawe kutushimira twatakamba dushimitse umutima mweranda kandi hamwe aduha umutima umwe wo gusanga umubiri n'amaraso ya Kristo. Ibuka mukama w'ineza yawe ari ku isi yose z'urukundo. Ibuka papa wacu Francisco n'episkopi mukuru wacu bazashimira gusa nabo bose bashinzwe umuryango w'abakristo. Mana nzima wakire iki gisabo cy'abagize fraternité jeunesse hier le bagushimiye ku myaka 19 iheze ubutumwa bwabo butanguye akaba akengurutse ibyiza byose bagabanye bagasaba n'ikigongwe bose by'abagoye barasabye ngo ubuhirire ubutumwa babisabye biheretse ku mubyeyi Bikira Mariya. Mana nzima ibihugu abasabyi bawe bataza Avabushi Asazi Nahimana Jean Ndayizeye Pascal Zisabira Jean-Louis Karabira Caritas Paul Ndabitunzanyo Freddy Ntibayimugwa Mirani Nijimbere Alexandre Bikumana Musibiya Nzimana Bagaruko Umunsi Victor Ngendaboni Evariste Habonimana Alice Kabuyenge Alice Nami Pascal Paris Aki Hotel Ndayegamiye Felix Ntwari Monseri Icereza na Gerard inshuti n'amagara umuhamagaye ko bari baremeye kubatizwa inshuti n'abifiriye ubatabaye basanga n'izuba. Ibuka kandi n'abacu bose no kubakwita durifiye kuzuka n'abose bakizeza yisura kiwawe n'abagurisha nazo bwawe natwewe tutakame twese turi ikigongwe dusenge nawe ubuzima budahera twe twinaniya mu himbazo w'Imana naze kumera ngo umukunzi wiwe n'abatumwa n'abana bose baciye ku isi batari bawe tugusabishije Yesu Kristo umukama wacu ugiwe hamwe nawe muri wenyine uzeke iteka ry'ugusengwa Mana Data mushobora byose hamwe na mutima mweranda wongere unyahazwe mu myaka yose. Dusabe uko twabigishijwe n'umukama kandi akaduha kw'itegeko twabuke gusenga We
Amen.
waduhagije iyo mfungurwa yo mw'ijoro iduhembuza ukwemera ikatwohereza ukwizera kandi ikadukomezamo urukundo. Turakuzamuye Mukama utwigishe guharanira uri umugati w'ubuzima kandi nyakuri no gutungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa kawe. Tubigusabishije Yesu Kristo Mukama wacu. Itangazo ry'ubwubako bw'ingoro y'Imana. Bakristo bene wacu nitugire Kristo. Turi n'iteka ryo kubamenyesha intererano y'ubwubako bw'isengero twegeranije mu kwezi kwa Ruhumu uyu mwaka, hamwe n'amahera yari kuri konte iri muri BCB gushika mu mpera z'uko kwezi nyene. Intererano yaciye mu biro vya paruwase n'amafaranga y'amarundi angana imiliyoni 3,382,000. Muri ayo hari umuryango watanze imiliyoni 3,200,000. Intererano yaciye mw'isengero ku munsi w'Imana ugira kabiri wo mu kwezi igenekerezo rya 9 Ruhumu uyu mwaka n'amafaranga y'amarundi imiliyoni 5,708 n'amafaranga 50. Intererano yaciye mu mibano mito mito mu kwezi kwa Ruhumu uyu mwaka Ngagara kate ya mbere amafaranga 125. Ngagara kate ya kabiri 665. Muri ayo hari umuryango watanze amafaranga 500,000. Ngagara kate ya gatatu 259 n'amafaranga 600. Ngagara kate ya kane 172. Ngagara kate ya gatanu 833 n'amafaranga 500. Muri ayo hari umuryango watanze amafaranga 600,000. Ngagara kate ya gatandatu 578 n'amafaranga 50 hamwe n'amadolari y'abanyamerika 350. Ngagara kate y'indwi 1,247. Ngagara kate y'umunani 35,000.